twatanze ubushimwe ubugira kane tuha abakinyi baronse imidari ivuye mu mahiganwa bagize mu mahiganwa ari mu karere canke muri Afrika canke mu makungu. Turabaha bashika mu 65 batahanye imidari 100. Hakaba hariho umwe gusa ari we Sada wa tennis de cours ari we wenyene yaronse imidari ku rwego rwo hejuru rwa mondial. Twabigize uyu munsi abantu bose babona kwereke. Ubwa mbere twahora tubikora mu nama ya bose ya Comité National Olympique. Hanyuma iyo midari ikamenya abantu gusa bari muri sport. Hanyuma tugiye turaca hirya no hino tukumva yuko abarundi batazi yuko hari imidari myinshi tutaha mu Burundi izanye abantu bo muri judo, bo muri cyclisme, bo muri tennis de cours. Mwabone ko hari abana bakiri bato. Turavuga tuti reka rero abo bakinyi tubanezereze, tubashimire, tubereke abene gihugu kugira babone yuko Uburundi bufise urwaruka rukunda sport kandi rutera iteka igihugu cacu. Niyo ntumbero y'uyu munsi rero. Igikorwa twakoze nivyo Comité National Olympique yagikoze mugabo yashigikiwe ni banki ya CRDB banki kugira dutegure umunsi mukuru w'uyu munsi. Mwabonye yuko abakinyi bari banezerewe cyane nambere. Bazogira ingufu nyinshi zo gushirako ubukerebutsi bwinshi kugira bashobore gutaharukana iyindi midari. Hariho abariko baritegura kuja mu mahiganwa ya Jeux Olympiques i Paris. Bariko baritegura bafashijwe cyane gose n'amafederation yabo. No bamenyesha yuko uyu munsi ntihaheze nk'iminota nkangahe ubu muri judo abatete babiri Sierra na Signorina barafise ukuguru muri Jeux Olympiques i Paris. Ivyo rero biratuma abakinyi baba encourager, bigatuma bigahinguvu amafederation, bigahinguvu umuntu wese akunda sport ashaka guteza imbere sport mu Burundi no guteza imbere ishusho ryiza ry'igihugu kuko aba bana nivyo bakora.